uruganda rujejwe kumenyekanisha ibidandazwa, kubitanga hamwe no kubigurisha PAM Business Company rwashize umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'urwo ruganda hamwe n'umumenyeshamakuru Suleiman Niyonkuru kuri kane igenekerezo rya 16 Nyakanga mu mwaka wa 2021. Dusabe Jonathan ajejwe kumenyekanisha ibidandazwa mu urwo ruganda arasigura ico urwo ruganda rujejwe. PAM Business Company benshi bakunda kuyitiranya na Programme Alimentaire Mondiale, hariho n'ababimbwiye kare bajinjira, ariko ni uruganda rujejwe marketing, vente na distribution. Nibyo dukora, tukaba tudandaza ama produit. Aha ibi ni bike mubonye ngaha biri ngaha, nayo ubundi ibintu byacu ni binini. Ni binini cyane, hariho ibyo ibiri ku ziko bitarasha, ariko hariho ibi nivyo biriko birakorwa muri uno mwanya. PAM Business Company kubera iki ihari, nk'umuvisionnaire wayo yariyumviriye arabona yuko hariho aba entrepreneur benshi uno munsi bakora ibintu ejo bakabahombye bivanye nuko barakora ugasanga barakarikira canke baraharura amakudo production, akaza kubona yungutse nk'ikintu akoze nk'akaji akabona aza kunguka 1000, akibagira yuko bizomusaba kuja kuyidandaza naho bikamusaba imodoka, ibitoro, abakozi baja kuyidandaza. Inyuma y'imyaka 2 ugasanga yamaze kugara, ntatore aho vyapfiriye. Rero umuvisionnaire wayo yaravuze ati il faut que dufasha aba entrepreneur bo mu Burundi. Akoze iyiji ntibimuvune nawe asubira kuza kuyamamaza, aca aravuga ati reka nshireho ikintu kizoza gufasha abantu bariko baragira ubwigoro bahingura ibi, nshobore nanje kubaduza muri uko kumenyekanisha ibintu, kubibatangira, kubagirira publicity. Ibyo kandi ntibikorwa ku ba entrepreneur bo ngaha mu Burundi gusa, nabo hanze twebwe turi prêt gukorana nabo. Tukaba dusanzwe nka PAM Business Company dufise ama contact canke twishikira mu gihugu cose, ahantu hose hari aba grossiste nabo bashikira abanyagihugu, no kuvuga kuva kuri centre kugera hahandi epfo mu misozi peut-être twese tudashobora gushika. Ico gituma twebwe dufashe produit yawe tugiye kuyamamaza ntabwo badufise uko dushikira abantu bose. Nayo Suleiman Niyonkuru yasinye ayo masezerano n'urwo ruganda yamenyesheje ico ayo masezerano ashingiyeko. Amasezerano nayo tugiye kugirana na PAM Business Company na amasezerano aza gufasha jewe mugafasha na PAM Business Company kugira iki kumenyekanisha iki kinyobwa cabo, kumenyekanisha iyi piripiri yaryosha mu gihugu cyose, ndetse bayingomba tukagera no makungu kuko igikorwa mfise muri mwanya mwumvise ko bavuga ko uno munsi ndi oblige kuja muri Tanzania. Singenda muri Tanzania ngiye kunywa zaji zabo ntarinda kuvuga ko no munsi sizo zatwicaritse ngaha, kandi nibaza mbingira ngo nanazibagiye uyu munsi ko biriko singenda nkonsoma iyi Flow Juice. Bisigura ngo no munsi tuvuye mu Burundi dufise intumbere yo kugiriki yo gukwiragiza kino kinyobwa cya Flow Juice ndetse n'iyi piripiri yande yaryosha mu makungu. Ikindi novuga ni ikintu gikomeye cyane ngaha mu Burundi, murazi ko turakora publicité kandi mwese mwamuri kumurumviriza amaradi. Mugo publicité zo mu Burundi ngene zikorwa uzosanga zirimo amakosa menshi, ugasanga umuntu akaramenyekanisha ishuri mugabo ishuri mu kurimenyekanisha ugasanga hizemwe induru. Sishatse gukritika ababikora mugabo imikorere tuko turakora ngo publicité dusanga twibaza ngo niho iri rentable, tuzaza kurindira rezito ugasanga ntibikunze. Uyu munsi rero kuvuga ngo duciye kubamenyesha makuru, duciye mu nkino, abantu ko bamaze kubona kari inzira nziza itari kirakoreshwa mu gihugu cy'u Burundi, kandi ari yo nzira ifise agaciro muri kino gihe. Nibaza ngo kumbure n'abandi bakora izi business cyangwa se bakora ibintu bafise bakora karakagohe kuri bo gutangura kubona ko iyo publicité bakwiye gukora inzira yo kuyikoreshamwo nabo kuyikoresha. Suleiman agahamagarira abantu bose kwihereza ico kinyobwa kuko ngo ni ingirakamaro ku magara y'abantu.